progress. Special driver. Special driver. Muri kino kiganiro c'amateka turi kumwe na Fresh Shop mu bintu biri freshi. Hano murahasanga imvutano z'akatarabone kutosanga ahandi hantu na hamwe n'udupira twazo. Murahasanga kandi ibitambara byiza by'amakositimu, amakarite yose, amatisi sate y'ubwoko bwose n'izindi nyinshi zitandukanye zo gushonamwa amakanzu n'iyindi mideri mwipfuza. Ino Fresh Shop muyisanga kuri Avenue de la Mission, ni galeri nshasha yitwa 2 Stars Shop Mall, ifatanye no kwa kimwe mu bibanza musanzwe muzi cyane mu gisagara hagati ca Bujumbura. Nimero mwobatora ko ni 61 ubusa 2 93 Bantu mwese mufise imanza, wewe wipfuza kubegwa mu bibanza by'iteka bitandukanye, kano niko kajyo keza ko kwitura ino nzu y'igitangaza kugira ibigufashemo. This is Fresh Shop, we shine to progress. Yero bakunzi ba entertainment, bakunzi ba showbiz, bakunzi ba cinema y'u Burundi. Hello everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Natwe turashima, ndiho turashima, izina ritangaje, turashima iryo zina nyene ridushoboza kuba ciko turakora bino bintu tubahereza amakuru day by day. It's another day, another reaction, another opportunity to the high possibility. Tukubwira ngo vyose birashoboka. Of course, this is the one and the only bayita Fresh TV 257 day komi ikuri ronse the sun of God of love aka Diko. Nizera yuko mumeze neza aho muherereye hose ku mpande zine zinsi. Muri benshi mudukurikiye, nifuza gutura kino kiganiro mu nkundenda giture mu basore bitwa Davis aka the Gangster Man. Ubona yuko adukurikiranye muruno umwanya, natwe tumeze neza, muba mubibona yuko turi informe kabisa, aho amakuru aba ari na menshi cyane. Iyo ngeze ngaha nkubita mbangura nta byo guteba, nca ndamwakira mugenzanje umwe mu ba analyst b'abahinga yitwa Libatro Fridorin, ari nakadukubita ingingo inyamukuru. Amakuru ni menshi cyane, twihuse cyane. Nyibitronsa hotel nziza iri mu ntara nziza ya Rumonge yarayuguruwe, ibirori byaraye bitewe itekananye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Fanira Vine. Inyuma yo guhamagaza abakinyi bashasha mu gwi wa Twafa company yaraye akoreye igikorwa kidasanzwe abo bakinyi. Iradukunda Liberi inyuma yo gukwiza imyaka 5 ashinze ugwiwe n'umufasoni wiwe baraye bakoze ibirori. Tobo Boy film ya Sandindo w'Imana inyuma yo gusohoka ikakirwa neza n'abakunzi ba filime, igiye gukinwa mu rurimi rw'igiswahili. Inarijera benshi bazi nka na Muco yamaze gusohora integuza ya filime yiwe agiye gusohora vuba cyane. Umukinyi wa filime akunzwe cyane muri kino gihe Kado Havere Arnisien Kagisien byamaze kumenyekana yuko yasohotse igihugu. Mbega yo bagiye hehe, yo bajanywe niki? Ivyo nivyo muza kumva mu makuru yacu. Mori ya Channel TV mu myiteguro gushira hanze filime yabo bise Ibigero by'umuvyeyi, muraza kumva makuru ariko arabavugwako. Mu gihugu hagati umugwi witwa Gatwaro Films nabo banditse n'ibikorwa. Ayo niyo makuru dufise tuza kuba yagira kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Karibu cyane. Yes ashim. Ashimwe cyane. Yeza kutu. Amina. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibyo bintu kuze. Urazi yuko pastor ari karakora. Niyoza yuko nacaha nkoze kandi ibi mu muco w'igiswahili ndamutso nk'izindi kandi burya assalamu alaikum mu Kirundi no kuvuga ngo amahoro y'Imana. Ivyo bintu na pastor aramutse yotahura ko ari ururimi ruba ruhindutse akabivuga, jemba mbona tacho bitwaye. Yego usaza. Yego turabanza tugakorana mu biganza, mu byaci biganza tukavuga ngo ubumwe twirirwa turigisha tubiba mu bandi bubanze bube muri twebwe. Ntitube nka wa mupadiri ngo muraraba ivyo nkora, ivyo mvuga ni murabe ivyo nkora. Nuko bavuga
nuko nyine nibwo yavuze nakuvuga ngo jewe mwiyumvire buno butumwa ndiko ndabaha ariko ingeso zanje zishobora kuba ari zibi kandi ivyo bintu burya nuko abantu bakunda kubikritika nivyo nukuvuga ngo hari abantu baba barahawe guhanura ariko ugasanga bimwe mu byo bahanura bobo byaranabananiye je nko muri domaine cyane ndimwo ibi bya therapies ibintu bya relationship counseling uzosanga nk'abantu bita aba doctor of love canke bano bigisha ugasanga yubatse nk'ingo ibihumbi 10 nukuvuga agira inama abantu amakupre bigashoboka hafi yo gushikira nk'ingo ibihumbi 10 yagiye arera zigakunda ariko ugasanga urugo gwiwe byaranse waramunani n'umuriro aragira n'igera gutaha akumva amaganya ucuca mu kabare hano hari abagabo bagera saa 8 agahiga kabare batarugara akaba riteramiyeyo yaza saa 9 agaca imodoka abarashira muri parking yikatisha agasinziriramo akarindira yuko umugore yugururira abana mu gitondo bagiye ku ishuri naho kabona kwinjira ariko none mu nzu yubatse ariko none hariho n'ijambo ry'Imana Kiswahili bavuga ngo ibada njema inaanzia nyumbani bavuga ngo nimba ushaka kuba icyitegererezo cyiza cyane kubera akaroro keza cyane kwigisha abandi byari kumanza guhera hariya mu rugi wawe none oya niko kuri mugabo ibanga ry'isi urumva uburyo ririko riratubanira n'uburyo ritwara ibintu soko bimeze kuko umutherapist wamwigisha w'urukundo yigisha igihugu cyose kikamenya muri iyo domaine y'urukundo niyo kabaye ubwiwe rumwe gwaramunani urumvise none bipfira he mwijambo aho bipfira ntahonze umwe mu bavyakunze nuno mu mama yitwa Kamikazi Sandrine afise birthday wana Fridore unkundire rwose cyane numva gahogo karacarimwo tukikoremwo hanyuma Kamikazi Sandrine shante nta mashugwe mfise yo kumuha nayo nkwaye biciye mu gahogo nta mazi ndi bumusukeko ari hakurya y'amazi manini yitwa Atlantic ashobora kwidahira n'abakayimena cyangwa yamwegereye bayamudahire bayamumeneko ariko kandi muri bike yafise nyemerera tubisange happy birthday to you umugabo kwa hibongoza kakaba ibongoza neza rwagiye happy birthday to you uriko muraririmba muri abakamikazi wagiye Kamikazi birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Kami happy birthday to you Prince kwajanye na udufashe happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Kamikazi Sandrine happy birthday to you wow kizazi sana uyo bakwije imyaka ingahe Kamikazi aracari kibondo simbuza ngo ni kibondo kubera ko ndamusuzuguye navyumve nabi kuko hari abantu batanakunda ko umuntu abagabaniriza imyaka ngo Kamikazi ushobora gusanga ntani imyaka ibira gusumba yego Kamikazi arakuze nta myaka avendabe kandi ndamuza hejeje okay Kamikazi muri 2015 niho yarahejeje secondaire kandi ni umwana yabaye mu gisagara kuva ari muto bivuze ngo ntari muri babandi bize 6e bafite imyaka 200 hari abantu bijya kera biga mu mwaka wa 6 ahebye agashaja kurongora canke kurongo mu wa 6 ahebye Kamikazi rero ntari muri abo nimba hejeje secondaire muri 2015 twakwiha imyaka yarafise dusipoze ko basi atize za gardienne cyane ahejeje secondaire 75 secondaire tubifatuko so muri 2015 2020 yarafise imyaka 9 azi imyaka 9 fata 25 ushireke 9 ari mu 31 biroroshe gutora naso kubivuga ati nibiburi nta myaka 35 afise aramusa nayifise naho nta yarenze ndamwibuka natangiye kubona muri filime yise ukunesha
filime bari kumwe na Bobo Kijege kera cyane hari kera cyane Mm. kabisa Ndakunda indi filime yaciye akurikiza yise ngo Under the Sky. Under the Munsi Sky y'ijuru. menga yarimwo Kumwe ba na Sabasi Sabasi okay okay Sabasi ari umukunzi wiwe binarangira nabi banahebanya bitewe n'ukuntu hari umwana yatoye no muri famiye yiwe bigamubera ikibazo bashaka kumenya uwo mwana iyo yamukunda. Rero n'indirimbo zitari nke ziwe n'indirimbo kweri zankoze ku mutima numva ndahetse. Oya uyu no muntu umwe navuga ngo mu nyenyeri zikomeye igihugu gifise kuko biragoye ko muri cinema uza kuba uri kurabonekana ukagaruka no mu muziki ukabonekana. Burya Kamikazi ni numwe mu bantu navuga ngo bafise ama hit menshi wa muntu ushobora kuja n'ahantu mu rutumva izuba zacenda juru ukaja za rugazi kabarore bakakubwira ngo indirimbo za Kamikazi eka kuriyayo agahumurayo mubijana nizigira gitoya. Ako karirimbo hari igihe nigeze kagira kuvuga playlist muri playlist yanjye nk'ukwezi kugahera ariyo ndirimbo yonyene. Kamikazi yabayirimbera no tuntu ukamenga nta buhinga bwa cyane burimo mugakazi indirimbo igakubita igihugu cose kajabuka ikagera no hakurya. Rero ndavuga nk'iyo ndirimbo yo yari indirimbo wumva ko ishobora kuremesha cyagihe umuntu mengo yagize intege nke ari mu bibazo mengo nyene ikizere cy'ubuzima nta kigenda ukumva nyene ko ari akarimbo karimwo message wumva yogira iki kumaye. Ni Kamikazi aherutse no gushira indirimbo zitatu cyarimwe hanze ariko yavuze ati je sinza guhagarika iyi sama bino bihe turimwo vyici araza kuba kubita surprise swat araza kubaha film reka ndakureke. Kamikazi n'umukozi niwe muntu mu bantu bari muri Amerika ashobora kuguruka inshuro 6 mu mwaka kuguruka wabeta ngo niba byoroshye agenduka indege yayifata kugira bisi burya kugira uronke n'abantu mu mwaka umwe bazi no bavuye hari biragoye cyane ariko we nk'ubu uno mwaka je mparuye inshuro 3 ashobora kuba amaze kuzigira birashoboka yuko no mwaka ushobora guhera izindi 3 azongeyeko. Rero Kamikazi bitega indirimbo nshasha canke filme kabisa. Reka tunamwifurize kuramba tunamwifurize kubana yakuba icyitegerezo ciza ku bakunzi b'ibikorwa vyiwe reka mbere no ku bwoko bw'Imana ubona yuko agerageza gutanga message ziza kugira ico zifashije. So yanavutse rero yibutse igenekerezo yavukiye ko tumwifurize kubandanya agira umugisha kuko nta mugisha umuntu yogira toba keneye n'undi yubake cane iminara ibandanye ipanda abazobaho n'abahari bazomwigire ko vyinshi na cane yuko nimba umuntu abaririmba gospel nimba umuntu abari mu gisata ca gospel ugiye ibyaba ari karakora abayitwa umukozi kabisa. Ariko kandi tunamwibutse ko biramutse bimukundiye sinzi ko ari ibikorwa byinshi hari igikorwa yahevye tagikora. Ijambo ry'Imana yakunda gutanga kenshi yisi impamba y'umunsi ukuri iyo ngabira arabe yongera yifuru impamba y'umunsi ni kiri kiravuga nakisohora no kuri buriya butumwa bwarimo message idasanzwe kandi abatari bake barababa nizera mu bintu bisa n'umuzo mushasha ariko araburira abantu ashobora kuza ntashobora kuza ngo impamba y'umunsi ayireke ariko kandi ni nko ushobora gusanga yari yabiteguriye kiriya gihe iki gihe cuno munsi impamba y'umunsi ikaba itagekenewe. Yari amaproje umuntu akora akavuga ngo naya meza 5 iyi nzo yikuramwo ihere hanyuma mbandanye izindi. Ariko nk'umukozi w'Imana yahamagariwe kandi kuremesha imitima y'abagize nte urumva nk'icyo gikorwa aramutse ari proje yo kuvuga ngo yari yateguriye mu kiringo kingana gutya urumva yuko hariho ibyo azobazwa n'imbere y'Imana ati nyamara we hari nama nayo naraguhaye zazimiye bitewe nuko tabandanije uriya muri rero bigoye cyane. So wa mugabo tubaze dukorere no ku mafaranga muri kino kiganiro tuba turi kumwe na nibituronsa hotel mama we iyi hotel iyi ubona yuko banatwambitse no munsi nibo tuba tunambaye banatwambitse aba bantu twambitswe na nibituronsa hotel
ico kuvuga ngo ndababaze ngo mubana tuberewe je nico nza gukora mwabibonye nanabonye commentaire ivuga ngo muraberewe tutaranabivuga iyi ni Bitronsa Hotel tuba twambaye imwe mu mahoteli meza dufise mwa kino gihugu bwana Fridore hotel yavugishije abantu itangiye kunavuga yuko biri mu my top 10 y'amahoteli akunzwe amahoteli meza amahoteli yubatse ku buhinga bwa none amahoteli agezweho muri East Africa urumva ko kuza muri top 10 mu mahoteli 10 yo muri East Africa uramaze kuja Dar es Salaam uraba amahoteli ahari ndahumba mu binyamakuru kare mbaza yego ncira kuma yange oya nta dije ndakukubwira navyishe ndakukubwira about da bahita da mu mvugo ya entertainment sinahatembere umwanya munini mugo umwanya haciye usangana n'ibice vya cinjira no mu muji za Kariya Kovuara ahantu menga harabaye ni mu muji ahubwo ni mu muji hagati Kariya kuba winji Kariya ahantu ho gucindira ni Singita ni oya Singita ni mujoro bukevanga imbeya oya ucinjira muri parking man so cyo numbaze nana hiba kwa nana navuze ndazi ariko niko ndavuga mwa bino bice ndaza kuhibuka ikiganiro kitarahera ariko mwa bino bice oga utazohapfumfatisha mwa bino bice ucinjira ndiko ndavuga nkuko suppose umanutse uvuye Muramvya ugishika izi za Gare du Nord ntuburinjira cyane mu gisagara cya Bujumbura ariko ukaza kugera Gare du Nord umaze kubona ama etage nka 30 ako kanzi ndiko nashaka kuvuga ati nimba iyi ni Bitronsa Hotel ishobora kuza mu runo rutonde birateye ubwoba cyane kabisa ariko ntibiteye ubwoba gusa ntibace bajugumira ahubwo niteka ku gihugu cyacu kuri iyo ntara ino hotel ibarizwamo ni intara nziza ya Rumonge ubona yuko nanye nicubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaraye ateye iteka iyugurugwa canke ugushirwa ku mugaragaro kwino hoteli nziza iba yanatwambitse yego kabisa urumva iyo hoteli rero dushobora kwivuga bafata amahoteli arahari menshi niki ino hoteli ifise ibintu byinshi bitangaje akabijya kambere ibaze si hoteli nyinshi ziba zegereye niyegereye cyane mugabo bugi metero 500 si nyinshi ushobora gutora ibuye ukaritera muri Tanganyika bivuze yuko ngo kakayaga ka Tanganyika keza cyane sinzi kura bimwe burya akayaga ka Tanganyika ko mu Rumonge karafisa kandi kabijye ugareje nino Tanganyika yago abantu bagenda banabirabe ntibisa burya Tanganyika yari warabonye bugisa iraronze irirobantu usanga isa ayo mazi ni umusarara voila mugiyo ngaha nta meshafu nyinshi kuko iba yamaze hariya ni kundiba hariya burya hafise na profondeur nini cyane gusumba hano reka hariya hantu nimba wo korokereza mu kintu kagitora hariya naco wotora kandi sha uburebure bwa Tanganyika abubaho bunini ugereranije n'ibice binini byo kubandanya za Tanzania za Zambia buhera muri ibice bya Rumonge imetero 1,400 sindazibuka neza ariko na mu bumanuka hariya uraza kubona ngo mbwa ngaha nkaza Bujumbura haba hariho kubivuko vyegereye ahantu hakaba kirago ngako kabijya kambere n'Ibitronsa ifise muri twinshi dushobora kuvuga ukuvuga dufate ku muntu ari muri iyo hotel afise ibice 80% byo kuronka akayaga keza cyeka kamushikira byoroshe kama mu kiyaga Tanganyika no gushika kuri iyo hotel abasanzwe aruhukiye voilà bafise aba bantu reka tuje muri hotel bafise bishinitwa na bimara mugabo abantu babimenye ni bamwe mu bantu i hotel cambere ni nziza isiza amakurere nimba bariko baranayibona nize yuko Prince Rikana nabidufashamo ifise amabara meza no hotel ni hari amabara uraba ukabona ko yiyumvire ukiyabona ukabona yuko iboneka ifise nyene umva na ugishika cyo kuvuga ahantu ico hanshikana iragutse cyane iyi hotel ifise amwe mu masare novuga y'ubwoko bwose amasare y'ubwoko bwose aya masare usanga aberamwe amanama y'abakuru irayafise aya masare usanga yagutse aberamwe les salles de conférence simba shaka kuvuga igifaransa cyane ariko abadukurikiye baravyumva amasare y'ama conference ayaberamwe amanama novuga akomeye bakaba bafise amasare sare iberamwo ibirori boîte donne oya si boîte donne raba nkobo nk'akarorero nk'umu ministre avuze ngo nkene hano harakayaga nja kuruhukira je mvayo nkoze inama nabo turi kumwe ucuraba na sare n'ubundi ishobora kuberamwo
nk'inama z'abasani buca bakora ibitaramo wumva Okay, arico kimwe yeah. naho hantu biba bitandukanye nibone ubwoko bw'amasare nakubwiye aberamwe amanama akomakomeye ya ubandanije bafise amasare de reception bafise ahantu habera ama mariage hagutse bafise amasare aberamwe ibirori by'ubwoko bwose barabibonye mu mwaka uza guhera bari batumiye Love Music niho bari habereye ibirori bikomeye cyane bakagira mugabo ni byinshi cyane nibi turasose ntawe bise n'amakuru yuko ngo iyo nyubako yishitsemwo ngo hariho ibi novuga bafise ubuhinga budasanzwe bw'ibijanye n'itumatumanako ngo hari connection ikaze cyane je naravyiboneye kuko ubu tuvugana jewe maze kurara muri nibi turonsa hotel niho hantu nageze ndavuga ngo iyi ni paradise iri kwisi nakani Imana yafungure yewe nibi turonsa hotel sha mama we bikibagiwe cyo rero nibijanye nibi tubanze tuvuye kuri ico kintu uvuze niho hantu nabonye hari wifi yiruka nk'umuravyi muri no hotel ubuhinga bugezweho ibaze ahantu uba wewe uwijyamiye ku gitanda cawe no gutuma ukuboko ku ruhande ugatora telefone hari numero z'ubwoko bwose nimba ukeneye ico kunywa ubuzizohamagarako nimba ukeneye gufungura uzahamagara nimba ukeneye ubuza guhindura barashobora kuba nk'ubo bari bagusereza ibintu ukabona yuko biriko birateba nimba ukeneye uza guhindura izo bintu ku gicumba kigume gisa neza nimba ukeneye uza kugitera parfait y'ubwoko bwose wewe wipfuza kare na climatiseur ishobora kubirimo ishobora cyangwa haje akadugumba ufise uburyo bwo guhindura hakaza umugabo ico kintu rero nico kintu ca mbere gihari televiziyo y'ibyo ntibikiri bishasha ubu uriko uraraba amashene yose ukeneye n'iki za Canal Plus amafilime wirabira bano bantu nabivuze bafite ibyuma by'ubwoko bwishi bigezweho ibijanye na informatique ibijanye na communication byose bisanga hano heza cyane tugiye ngo kubitanda ngo bimeze gute ni naho hantu hambere sinzi nimba ari ubushamba maramba barira noba naroge ya mazi uvuga ngo nashatse haraza akazu yazi ndaza kuyavanga haraza yakanye cyane nahantu gusa wifyondera yukacha kwikora kachebuza ati n'uwo muri wavuye wo kuya iyi hotel ni nziza foreign abantu beza bakubwira ngo mu ma top 10 hotel ikirazamwo Bujumbura aho yaraje kubita hasi zihari ikirahiganwa neza ariko mfise nandi makuru avuga ngo hariho n'icyumba gishobora kuba cyahariwe umukuru w'igihugu narinda cibagiwe nyene icubahiro umunsi yugurura ino hotel baranamubwiye bati nyene icubahiro byoshika ejo mukongera mukadutera iteka muje mu ntara nziza ya Carumonge nimba se barundi yumva yuko yoruhuka arafise icumba muri no hotel ata wundi muntu ashobora yemerewe kucinjira oya ntibibaho urinjira mu cyumba ca president wewe ariko hari nibindi bibangabanganywe ivyo bita ama chambre présidentielle ibaze icumba ushobora gufata mu ijoro rimwe ukariha miliyoni 4 ijoro rimwe one night miliyoni 4 z'amarundi ugahita uvuga ati nibi Tronsa hotel mushire mu byanyu bikete gusa ikidoshe no guhera ku bihumbi 40 ahantu urahajyama niko bimeze Tubwire naho tubijanye n'ibifungurwa naho mu gihe mu Rumonge havuga ko hariho hantu hambere umuntu akeneye agakeke cyangwa isamaki wakimaze byose birahari sinza kubyinjiramo cyane mu mizi muga nti hantu agasamaki gashobora kuva mu mazi gatabikira mu kanwa ni turoza umukazi n'abantu hambere naraye mboneye ni ifi nimbari befi n'umukeke biratandukanye ifi ifi ni muri ni rusange reka dukoresha ifi none hano mbere nabone ifi baguze 500 ya nayo masamaki nabimegiye kuvuga isamaki ne samaki umva 500 nina nafisa namakuru yuko hariho umwuba wa muhaye bayaciye umutekerera reka hamwe ushobora kuvuga ati mutama mu muhe akantaza kugira ugasanga isamaki yaguzwe miliyoni w'amafaranga apana kuvuga gusanga nuko azi ahubwo haboneka ibintu byinshi bitandukanye ikindi kintu gitangaje nakunze customer care muri Nimi Tronsa hotel bafise inkumi zakira neza wa mugabo ubwi utiteguye wocu unarongora atamigambe wa office ariko bise n'amakuru none uyu mugwiza tunga yo bakoze ibi bintu ugiye naho uri umukobwa havugwa mu rukundo rw'abahungu bose bakora muri Nimi Tronsa hotel
kuko ni wa muntu akwita akagusereva afukamye ukavuga ati ufise akayaga ati none ushobora kunywa kino cyo kunywa umeze uko niho hano wa mbere nanywa citron numva menga si citron nzi reka reka Frida tubandanye ariko tutarabandanya reka tubandanye uyu muntu we gukora ibi bintu no mu diaspora no mu Burundi ariko kandi nabonye n'umugabo yitwa Abeli nawe asa n'umuntu mengo ariko arivuga amazina kubw'uyu mugabo hari hano uyu mugabo gushigikira n'igisata cya sinema uyu mugabo bamwita umujene kuko sinibanga imyaka ye yaravuzwe reka tuyivuga ku myaka 39 akoze ikintu giharirwa mu mamiliyari 39 nshangira ubwoba niyumvire nk'iyo office ngavuga ati jenzo banarubatse n'agapisine Yesu we 39 n'abandi babikura oya numugisha ariko umugisha Imana ihezagira umuntu ari ku gikorwa uyu mupapa yarakoze hanyuma umunsi umwe avyutsa ahura n'Imana iryohewe namubwira ati genda ubeho muhungu wanje nukuri ushobora kuba iki kintu nkashijya reka ndabire niba batera mutamu ngo abitse ngo imiyaridi 10 muhira ariko yarakoze hamwe umugabo aberendo yahabonetse inyuma yaho sinzi nimba yari no mwabino birori uno mugabo impamvu twanamuvuze amen no hotel impamvu twanayivuze amakuru ya hagufifise yihuta nuko igiye no gushigikira ibikorwa mvabwenge cyane igisata cha cinema nico kiryoshe cyane bikanavuga yuko umugabo yitwa aberendo ashobora kuba ari umwe mu bantu nivyakunda agiye gukorana n'ino hotel mu maguru masha twihuta cyane no kwa Fanira Vin inyuma yo guhamagaza abakinyi bashasha yagize yakoze uko bidasanzwe nibikorwa byabereye hano mu kibanza ciratiro niko nokita public abona yuko bafashe umwanya wo gusangirira hamwe n'abari abakinyi bashasha baherutse kuza baharurirwa muri 18 bashobora kuba banarenga mugana abo bari bavuze mbere ubona yuko basangiye barakirwa bagiye babibona bimwe no mu biganiro twakoze aho Fanina Vine yijeje abantu yuko mwiyogi yatanguye bagiye kubona abakinyi batandukanye bizogenda neza bakaboneka no mu gikino ca Gezaho batangiye no gukinamwo hanyuma filime y'u Burundi irushirize buryo sinzi ko hari ikindi kintu bavuga kuri Fanira Vine twihuta cyane ikindi kintu nuko ubona ko bari bishimiye umuzo wabo bakinyi baranabasabira n'umugisha arabatura kwisengesho byo kubahezagira ngo bazibagira ikiganza ciza bazeberegwe muri iyo ngabirano cyangwa muri uwo mwuga wo gukina filime ati bazibashike naho we ubwiwe atashimye ikibazo ni kimwe Fanina Vine azohava abishobora bitewe n'uburyo n'ubumenyi yo bafise mu gisata ca cinema je ndibaza yuko azobishobora kukugaragaje kuraba naba mu amaze kwerekana impano zabo urabona yuko hari akantu ariko arabavungurira ko kandi twizere yuko nimba no munsi ariko arabishira no mu binyamakuru akagira n'abatumiye mu kubakira niteka nkuko ndibaza yuko nimba hari aho byoshika akaboneka nkaho mengo arakehaniwe kubijyanye n'ubumenyi cyane mu kubarera ndibaza zokwiyambaza n'abakuru biwe kugira ngo abo bana canke izo ngabirano zaje muri uwo mugwi wiwe ntizicikire hagati iradukunda Liberi yaraye ahimbaje imyaka 5 iheze yubatse uguwe bimwe mu birori sinumva ngo yabishize habona cyane mugaye havuye avyerekana ku mbuga ziwe nyuma yuko vyabonetse yuko atigeze yifuza ko n'abanyamakuru bo bimenya nibirore nta nabakinyi ba filime nta numwe yigeze abibonekamo kiretse abo muri academy ivyo ni private life yiwe nta nuwo hava avyinjiramwo cyane ariko nibaza ko bari biryoshe kuvuga ngo urugo rurahari ejo canke hirya yejo turashobora kurunezerereka ni birori byabaye aranavuga yuko ngo impamvu atabakinyi ba filime benshi baba babibonetsemwo kwari gushima Imana no gushinga intahe ku myaka ishika muri 5 heze cyo gwawe rero ngo ikintu nyamukuru nuko hari hatumiwe hanini bamwe mu bari bahari igihe bagira ubukwe kugira babereke ngo ni nko kuvuga ngo mwaraduhezagiye mwabanye natwe ibyo mwatwifurije Imana iracatuzigamye ati yandahiro twarahera wa munsi imbere y'Imana n'ishengero n'ubu turacayikomeje kandi nta numwe muri twebwe yiteguriye bivamwo kizaze sana Tobo Boy iyi ni filime ya Sandi Nduwimana inyuma yo gusohoka ikakirwa neza bamaze kuvuga yuko bagiye kuyikora no mu rurimi rw'igiswahili sinzi nimba
iyi filime igiye kuba mu rurimi rw'igiswahili. Ya sinzi impamvu nimba filime warayikoze mu kirundi ikabaho abantu bakayikunda uriko urayishira mu zindi ndimo ushaka kugera kuki. Makuru mfise ngo nuko ishobora kuba yarakunzwe cyane n'abare mu gihugu kivuga ururimi rw'igiswahili navuga nko muri Tanzania. None yakunzwe n'abatanzania iri mu kirundi ushobora kuyishira mu giswahili ushake kandi barayikunze barayimenya. Rero niho abantu niho hari kibazo kandi kiyongeyeko je mba mbona rimwe ari kwihakazi kadakenewe. Nimba target ari gutaginga iyi public y'abatanzania ukabuvuga yuko iyo filime bayikunze bayiraga wongera kuyishira muri ugo rundi yo iki usanga barayikunze iri mu kirundi. Ngirashaka kuyishira muri ugo rurimi kugira ngo na wa wundi nawe atashoboye kuyumviriza nawe ahubwo afata umwanya ukwiriye mu gihe iri mu rurimi yumva cyane. Ivyo nibaza ariko kandi nkaca nibaza none izogira kanovera nkako yo bari yaragize ubwa mbere canke abakinyi bazogaruka mwe ari babandi mu gihe dushobora gusanga harimo nabo byo babigora kuvuga ubwo rurimi rw'igiswahili. Ishobora no kubirenza mu gihe bo kwabitinga neza. Kandi nubwo navuze kujya urabye uno Sandindo w'Imana arafise n'imiryango muri Tanzania yagiye abayo imbere yuko anaja mu mahanga. Byumvikana warabonye yakoze n'ama collaboration mu ndirimbo akorana na Bahati Bukuku nimba ndavyibuka yarakoranye n'uno waragezweho Mari yitwa barakoranye kandi abana bamwe n'abantu bakomeye hariya muri gospel bivuze ngo arashobora kuba no public yungutse hariya biciye mu kuririmba n'abandi bantu basanzwe bazanye kera akavuga ngo reka nkine no mu giswahili kugenda abe yuko nofata abo bantu kukabe nkako bana bakinyi ba filime nuko barafise indoto zo guhiga uburyo bwo kwagura filime zabo zikamenyekana mu karere. Uitwa Inarijera yasohoye integuza ya filime umukenyezi ariko ntigiye kuza ngo ari umukenyezi nkuko kari yari yasohose ari full movie ariko novuga bitewe n'ukuntu yakiriwe neza yaje kumutera intege zo kumva yo yibandanya ahubwo ya message cyangwa bwa butumwa bwari muri abutangire mu buryo bwagutse. Novuga ko igiye kuza iri mu rukurikirane na filime ubona ko yamaze kubonekamo n'umwe mu bakinyi bakinye muri filime yitwa Ishusho y'umuntu. Iyi ntuze mukenyezi mama yakinye ari mama Timote. Mama Timote agiye kuyizamo uriya mu mama ni giheko gikaze ashubure rubu aje ewe yambaye she's the big actress uriya mu mama ayandi mazina yitwa gute ntaco baramuzi mugende murabo umumama yakinye mu ishusho y'umuntu ari mama Timote avuga ngo Timote y'umwana ngo yagize ngo arafise uburyo avugamwe harimo turarante sinzi nimba ari dialect aramubwiye ngo avuge ibyo sinzi nimba ari kasanzwe ko ariko yo basanzwe avuga kuko no mu filime zose amaze gukinamwo niko yakinye kuko yarakinye no mu ihurizo ry'amakuba mu gace gato berekanye ari ruguru witwa Theophile yari mama Theophile wana yanagarutse mu ihurizo ry'amakuba nivyo ahantu uyu runyuzi yarateruye imbaho zicazemera nk'izimuguye ko ari magara make zihajya ahantu ariko mvira bashobora nagira ibyo bafana na Theophile nyene yararavye yaramukubisha cararaba umengo yakubise Noraske runyuzi acararaba yari mutoya uyu kwa kuntu buvuye mu gisagaro ko afise gatoya kawe kare hari ni birebire bagenda murabe uno mu mama nibaza ko kazoba arakajyo keza kuko ino filime yari namuco yinjizamo n'abandi bastare bagiye bamenyekana ahandi hantu hejuru bamwita CR4 ushatse umwite the champion ushatse umwite the mirror of the young generation ushatse umwite Baju ushatse umwite CADEAURAVERE Kado Havere Arinicia Kagisie Dora Bere Famille CR4 yamaze gufata uracaye yavuka afise menshi ni menshi n'ayandi yimirije kuza ni menshi cyane uyu n'ayandi mbabo nagiye kuvuka kuko burya si byiza kwitazira ahubwo iyo ukoze igituma bagutazira ngahantu hari turufi dasanzwe yo gutazira none wowe uvuye mu nda y'umuvyeyi waregeze wiyiteze ariko nyene umuvyeyi yabonye ukuri aravuga ibihe Imana yamuhereyemwo uburyo inda yawe yamugoye uburyo ujemwo ica gutegekaniriza araraba umuhungu yitwa Dikoti tukwise mani rakiza jewe burya sinitwa ndikuri
Nitwa Manirakiza. Iryandiko niyo ryaje. Soko rwibandaniza. Uno mukobwa yamaze gufata ruhande ikirere canke ruhande barabara kuko twaherutse tubwira ko agiye ntirwabonye aho yuririye ariyo mpamvu ari n'amakuru atatanze igihe ari coco nuko Kadora Vere ariko ari yagiye mwibanga ntangere Kadora Vere yabikoze gutyo akagenda mwibanga. Ravere ntabwo ari mu gihugu Ravere ntabwo ari mu gihugu yasohotse ariko ico yatangaje muri ryabanga giwe yavuze ati nta kindi kintu kinjanye ico mwamenyeyemwo icatumye mumenya izina CR4 icatumye mumenya Kadora Vere icatumye mumenya Bera wo muri ntaho yagiye nico kinamusohokanye ni kakababaje umugabo kagirana akababaje umugabo kagirana amakuru niko amakuru kamurenza impinga nico uvuze nico ariko ni rwa rurimi rwa handi hantu ariko akajyaye ngo akababaje kamurenza impinga nico bavuze kirabaho umugabo ariko mu yindi sansi wowe wavuze ngo akabaje umugabo kazindura amaguru akabaza kazindura amaguru nakababaje umutima gusa akabaje umugabo kamurenza impinga no kuvuga ngo nkubu ni gahandi mushobora kuba nicaye aha mvuga ngo ndakeneye gutanguza atelier do couture nkarondeza mu gihugu bikanka mukazumva umunsi umwe ndahakubise n'amaguru ngiye mu Bugande nukuvuga akamaze iminsi kambabaje kandeze impinga gatuma nzinduka nkanatekera nkagenda ntaziyongeye mugabo kugira nze ndakagereko so Kadora Vere yajanywe n'ibikorwa vya film so gutembera ntari Dubai ku mucanga gusa niki ariko aha hari hose uyu mukobwa mu mwitege namuteringiwe umukobwa mu mwitege hanyuma muri vyinshi twari kumubaza nk'abanyamakuru yatubwiye ngo munyihanganire ngarutse nzobaha umuco kuri vyose tumwifurize amahirwe ahari hose tumwifurize gukora bikunda kabisa abandanye no kubera ikirori ciza babandi bose bamuhanze ijisho sinzi ko twanagira ko ahubwo tubihuza ibya Kadora Vere n'ivya BMT yego twobihuza wabonye ibintu BMT yavuze BMT oya ku mbuga nabonye ibintu BMT yanditse ku mbuga mbona n'ibintu Kadora Vere yanditse nza kubihuza n'ibintu bimaze iminsi bivugwa bya film intore ntitubanze twireke hakomeje kuvuga ikintu citwa All Stars Chris aravuga ati haje filme yakataraboneka X-Ray ku mbuga ziyo aravuga ati filme twabonye ba Joakim n'abandi benshi bavuga ati hari filme turiko turahuriramwo I'm sorry muyitege dukomeza kumva ijambo All Stars mugabo agenda ibintu BMT yarayipostinze nkabana ibyo Kadora Vere yapostinze birashoboka yuko ino filme yo biri hagati y'abana bantu birashoboka kuko uravye muri post Kadora Vere bwo yakoze yaravuze ati ngo nari bise byinshi byo kubabwira ariko numva ntoricisha mu kanwa umuhinga mu kuyobora amafilme Amede Manirakiza ataragira icyo avuga ukiye bwaho tubona post ivuga ku muzu w'intore ntini ariko kandi baravuga ngo inyuma yaho ngo hagiye kuza n'indi filme izo bifise uburyohe kurusha intore ntini ibaze ko na Amede ntiyanakora iryo jambo yavuze ngo igiye gukubita hasi intore ntini mu gihe intore ntinde bakikomere indoro mano mushasha mu gihe intore ntinde bakikomere indoro bavuga ngo nta yindi filme ngaha nkanya nyirayo wenyine aragurutse avuga ngo hagiye kuza iyindi filme iza gukubita hasi intore ntini turashaka kumenya ni yande biroroshe gutora ariko biragoye kubera iki BMT Amede Giti muri management Kadora Vere bafise ibintu bariko baravuga bisa no kugenda barunguruka bacenga abantu gusumba uko Chris ariko arabivuga aho rero niho harakandi gusumba uko Joakim ariko arabivuga Shagi wewe sinzi ko afise ibyo avuguriya mu comedian na X-Ray ubwira na X-Ray ntabyo ariko aravuga bivuze yuko ishobora kuba iri hagati y'abantu ba nkuko nakomeje kubivuga ndacibaza ngo nk'ubu Kadora Vere twabona ngo azanye filme yiwe wa mugabo ubona byotangiye byoherera cyo bari gikorwa kidasanzwe kandi cyo bari kindi gikorwa no bavuga kije gutuma uno mwigeme biboneka yuko nyene aje atari vya bintu byo kuvuga ngo ngo kwifotoza araca habwa intebe oya yenda kwifotoza byo yarenze kera ibyo ntigeza nifotoza Mubinyo ngo aje kwifotoza ngo naje kuri bambone ugira guca ngo ni bangahe ngo muri Canada n'indazi aya ibyo nta nibyo yigeze abamwo uyu muntu ahubwo araza guhabwa intebe z'abakuru nje mbona aca habwe ibyicaro by'abakuru yicarane na bana kabisa filme yiwe
ubona izina yagize kandi yagiye akina novuga muza abandi menga na collaboration ibaze gukora igikorwa ciwe hanyuma igikorwa kiramutse kibayeho ndabira igikorwa Ravere yokora azinanye tureka gukorana azinanye na Amede azinanye n'umugabo yitwa Giti akaba azunguruswe na ba Chris akaba muri warubizi bahari abantu nkaba Ani Esperance badatinya gusohora inoti ngo bashire mu bintu akaba ari kumwe n'abamenyesha makuru n'aba promoter mu bino bintu bamwegereye cyane uyu mukobwa niye kuri igikorwa X-ray akaca yo wakaye mu kugusaba imbabazi ndagukoze mu ntoki X-ray umbabarire sishobora kuvuga ibintu nk'ibi nibagiye izina ryawe ejo noca ndanihana oya tunagireko wabonye coming soon y'intore ntindi wabonye coming soon y'intore ntindi impamvu mise ndayibuka ni ukubera umugabo yitwa X-ray byose nafise mu biganza wabonye ino bayita karandi reka tubivuge mu kirundi turabeza image uburyo amashusho asizwemwo mbanza fate ku kantu gato uyitwa iryojo incontournable X-ray ntiyigeze akora ikosa ryizwe hano muri kino gisata ujya ni X-ray mu buhinga abahagaze hajya hantu genda uravye uburyo intore ntindi iyiheze season 1 yari imeze yari nziza ariko general the coming soon ndabona ko bamaze guhindura ibintu hafi ya byose image ziriya image na ihujaro film ntibuka izina neza muri Ghana Netflix yamaze kugura naravye mbona menga birahura neza na neza ubugisa umugabo X-ray mfise n'amakuru yuko tigeze yicara yagumye yikaguma yungura ubumenyi umunsi ku munsi film yanavuze ati muyindekere nakava bishobose ni jewe nyene sinzi ko ari intore ndi canga ari ya kabiri muga X-ray yavuga afise ishaka n'inyota ariko X-ray binavuga yuko ino film yindi kwa tuvuza ashobora kuba yanayikinyamo X-ray ni no actor mwiza muri vyama voilà mwishoye umuntu yarakiye ihurizo ry'amakuru bari hataciwe kubonekamo ariko muyiwiwe na ihurizo hari akantu yaciyemo ndakibuka menga baja ku boutique bagira yaraciyemo gato ahubwo menga niho bahebi izina bahebi yake sijyo mwihurizo mwishusho y'umuntu adandariza boutique ya Timoteyo ya Timote witwa Soraya akaca agira yari mwishusho urumva uyu mugabo kandi naba muri filime ziwe nawe nyene yitwa Ego Oya yarakitinze neza yitwa ivyamaho sezo ya mbere yarayiheze nawe nyene abona yo kubaguma barekrama abakunzi bayati agarukane i saison igira kabiri uno numwe mu bantu rero baza kuba bafatiye runini ino filme intore ntindi bamaze gushira n'umuzo hanze wayo twakoze ikiganiro na Amede mu minsi ibiri heze bakibonye ariko kandi nta minsi ndiko ndaharura indwi isigaye batarabye ino filme yabo benshi bagiye barekrama baravuga ati Amede tuzotuma duca n'ibiti dushire imibabavya ko arengana kugeza igihe tuzaniye filme intore ntindi ino filme yari inyotewe bwana filme yari inyotewe je nari kuri ivyo bitutse yari inyo bavuga gute bari bayinyote abatari bake bari bayinyote ivuga ukoresheje guhera kuri filme uvuge ngo nkuko navuga ngo barukumbura nko wavuga ngo barukumbura nimero mugirwa ndayo vuga ngo ino filme yari inyoto ucumenga iyo filme niyo yari ifise inyota oya twaje tuvuga ngo yari inyotowe n'abantu yari inyotowe ari inyotewe ni gikorwa coba kishika ko yonyene mugabe cyo gikorwa kishikwako twaje tuvuga ngo yari inyotowe nacho nari mu guhera n'ibitutsi gize ikintu ho mvuga cy'intore ntindi bamwe nabandi bavuga ati gumitsi ibyo bintu ngo mwatubesheye mutubwira ngo iraje twaje ko tugasanga ngo siyo ati twaranayihevye ariko bandi bakavuga bati nukuri ahubwo nize twari tuyikumbuye rero ni ikintu bavuga ko cerekana ko irindiranye igishika ni Amede yamaze no kubwira abantu ngo nimba tutigeze tubashira hasi ubu niwe mwanya tugiye kubashira hejuru cyane niwe mwanya tugiye kubaha ivyo mwadusavye bikanavugwa yuko rero ino filme iraza kuvamwo kajugujugu icigwamo igisasu kirimbuzi nige ya kabiri twavuze nimba binavugwa kuri bano bantu urumva yuko kino gikorwa n'ubundi kiri hafi cyane ya BMT nuno mukobwa Kadora Vera ebana ye Twendereye amatusendereye filime abantu bayitege nizera yuko bazoyikunda cyane mu gihugu hagati umugwi gatwara Tante Films ngo baranzise n'ibikorwa we niwe wahashitse uvugana nomwe muri bo
bimeze gute mu gihugu hagati Baranditse. ya mu ntara ya Kayanza baranditse n'ibikorwa numugora yuko bahagurutse bifuza gukora kandi bashire kure cyane babaze gushira hanze n'integuza ya filime yo bagiye gusohora bise umwana w'inzoka ikaba igikwirikira filime bari basohoye mu buryo bwa full movie yise nguko vyagenze rero barahamagarira hamwe n'abandi kugira shigikira nabo barifuza kubikora kandi nuno mugwi wa gatwaro talent films urongowe n'uwitwa na Sasagare expert umwe mu basore nabo nyene bakiri bato avuga ati nimbi Bujumbura zikorwa nimbi Gitega ziriyo why not nakwe tutobikora ariko kandi nakunze uburyo yatangiye gufata arafise abanyeshuri babiri hano bariko bariga harimo nimba muri ya 18 navyibuka menga kwa Faniyo barimo ari uri muri Burundi Film Academy n'abandi bariko baratoroza ubumenyi hano biga strategy haba mu buryo bwa communication haba no kugira buno bumenyi twobakeza rero bano banyakayanza bakomere ku kivi byose birashoboka iriya ntari ramera buryo witwa Dodo Fashion yahereye hano Dodo Fashion yaciye hano kubera bano bantu bo muri Gatwaro Films bari bamaze iminsi bakora utuntu dusa n'amateatre Dodo Fashion yabaye mu mateatre menshi yahariye mu Kayanza none kumengo ga Dodo Fashion nawe nariko arababeye ikitegerezo cyiza muri no minsi kumenga sa nuwabihagaritse gato Dodo yarayicitegerereza Dodo yarayicitegereza Dodo yarakoze wa yego nimba yarakoze amafilme menshi kuzigatinye muri filme yo kwa Farias sindavyanse ariko none nimba yarakoze uno munsi akabasa nk'umuntu mengo yagabanije akariro niwumva nimba hariho uwundi mwana hari ariko aramuhanga ijisho nk'icitegererezo birasanga aho mengo nareke gufatira kuri Dodo uno munsi basi yigire kuri Dodo mu minsi heza ni ashobora basi kugera ikirenge muco Dodo yaragejejemo imbere yuko wavuze ngo azima ariko anakora no muntu were ndarimwo washatse kunyumva ahubwo nta makuru mfise Dodo Fashion uvuga ko yazimye gute ariko arakina ko yazimye ariko aragiye kuyagabanije akariro na cyane cyane mu bikorwa by'iwe Dodo Fashion nta kariro yagabanije Jesu ko ndabibona ahubwo Dodo Fashion afise amabanga menshi afise na Dodo Fashion nyene ariko arakora Dodo Fashion shop akashop nenda kibagira ko nibazarane baritirana mujana kwijana n'ibyashara byiwe wa mu mama ategeza kwigabana n'ibyo bice kugira ibyo bintu abikore uriyo mu mama afise umuryango ategerezwa gukorera afise amashirahamwe ategerezwa kujamwe ategeza kuja gusenga hageze ku isabato ibyo bintu byose ntibimwemera kuba yo guma abonekana muri filme nk'inkumi ata mugabo amubwira ati none wasize umesha amasho toto nukose tube tushwibaza muga Dodo ari ku kivi kumbura wabivuze kubera ko ata filme yo nkuno munsi hari kandi wamumenyere akora ama filme ziwe yatanguye yari yise ngo ikosa series mengo ishobora kuba itaheze niyo nimwe mu mpamvu navuga yo kasa n'uwagabanije akariro sinzi kiriko kirabitera okay ndamutashe uno mugabo yitwa Amede Manirakiza andungikiye ubutumwa ambwira yuko atukurikiranye cyane turi kumwe muri Space Drive bana muzaye tete machine tete electronic big up to yourself ikibahiro kuri we no muri dukubitira hariya muri Moria Channel TV na Moria Channel TV bamaze abantu batukabishije inshuro nyinshi Moria Channel TV misi baye myinshi mutubwira ngo murazanye film nyabona aho tunahasimba ariko film yiraza kuza ahubwo Moria Channel TV Jenda mukunda CEO bwana Evariste yitwa Iradukunda Evariste yego nimba ndavyibuka noko yitwa Jenda kunda ubujameza ashobora kuba umwe mu bagabo bafite self confidence yakataraboneka kuko no mugabo arakubwira ati tuvugisha ukuri abaraba amastacha siwe barayabonye ni CEO umwe mu bantu novuga baba producer muri film afata imitaha agashiramwa ni bono kumutera intege ariko jewe ki entertain zinzo bijya numva no bivuga wewe kozi Kiswahili chishi ngicho kivuga kiusana au kama katika sana ya nani entertainment ni burudani okay burudani voilà uyu mugabo ivyo bintu arabizi numuntu adatinya kukubwira ngo filme tuzanye ntiyari bwabeho ati yo twebwe mutaburudika hadi kifo ati none nindi mukure ngo muzo turiko turahiganwa na sinzi ko ari mwihiganwa sinzi ko bakibona coming soon intore ntindi harimo na director wiwe bameze nk'abafise imvugo zisa urumva basimbiye ku master cha tinimba rizino intore ntindi yoyo nibiravamwo
ati tuyikuyemo muzo duhanganye kuko bari bavuze yuko filime bategereje nimbure bashobora guhigana ni Intore Nindi na filime ya All Stars yakorewe Ingozi. Intore Nindi bakibona coming soon bavuze ati kuramo iyoyo nakana nduza guhiganwa nayo bavuze yuko dusigaye turindiriye ino ya All Stars iyoyo tuyikubise hasi wana Evariste utaweza uravyizeye kamuze Bwana CEO wa Morio Channel TV. Are you sure yuko ibyo uri kuravuga ari? Tino komete kuvuga ati tureke Intore Nindi. Hari zindi filime hakujya hose kwa bari batawe ko barakora. Fresh TV ifise amafilime niki nakora mu mwanya n'umwanya bashobora no kubavumba ka. Baenda nabibira kabanga. Mwanya wo kuja kuresha filime nazo n'Intore Nindi n'izindi. Banza unigereranye nizo ba mwarimu bariko bara. Mwarimu afise filime yitwa Inare Season. Ese bwana CEO basi mwarabyintari byo bariko barakora. Kugira tubanze tuje gukinira kuri ico kibuga c'abakuru. Serious niko bari kugaye ibintu. Mugabo hari abantu hano badapfa guhangagwa muri no cinema. Burya ibintu byose bifise banyiravyo cyose ninya ko bivuga. Intore Nindi yarateje uruhagarara ku buryo utopfa kuvuga yuko ni nko kubona ngurayikuye ku rutonde. Ni nko kubona Dramati ari arashaka kuvuga ngo afise lifestyle nk'iya Chris Brown. Hari ibintu badakompara. Gusa urashobora kuvuga ariko ndafise ikizere. Nico ngenda fightinga. Sinicaye. Nico nagire mvuga. Bitewe n'ikizere ufise. Vision ufise n'ibikorwa uri kurakora. Nubwo buri Dramati. Birashoboka ko uvuga ngo jewe nzonarenga Chris Brown. Mugabo werekana uri mu nziriya. Uririmba iki, uri mu buhe bwato bujahe butuma uvuga yuko wewe ukora amateka nkayo Chris Brown. Ariko dushe dusubira inyuma tukaraba iyo igiye gukurikira ibise endested difficile. Kocha tuyiha ikizere kingana gute. Oya mugabo nibaza kwa miliyora bakarenza endested difficile. Film irashobora kuba nziza. Kandi noneho je muri uburyo ndiko ndabona. Naciye gatoya muri shooting. No film irashobora kuba nziza. Je nanka gusa kuza kuyikompara n'izindi. Oya ama comparison imwe aragora. Nivyo bintu usanga umuntu ngumva ngo mimi ngo naongoza oloda kabisa akashaka kuvuga ngo ndi wa mbere ushobora kwibesha. Nikakaro nakubwiye. Je mba numva icifuzo ciza n'isengesho giza kuva ngo man uramfasha kuba mu bimbere na Bibiliya tubwira ngo nzoba umutwe simbe umurizo ni sawa kuja mu bimbere mugura musuri kuragwanira kwa muri imbere uri wa mbere wovunika cyane ya kabisa ariko kandi nitubizi reka turindire cyo nicyasohoka hanze tuzoba tubibona ivyo bikorwa bibiri tuzoba tubiko n'ibindi biriko biraba tuzoba tubona ukuntu bimeza ko kabijya kumbure reka nituvuge ngo tubatege iminsi tubacira urubanza ico abantu bomenya gusa nuko ino filme baraza kwikorera lancement officiel bazoyikorera lancement officiel kandi sikera cyane ahubwo umwanya n'umwanya dushobora no kuzogaruka muri special driver tubabwira igihe bazoyishirira ku mugaragaro hanyuma ibone kuja ku mbuga zabo tubibutsa yuko ino filme yabonetsemwo abantu nk'aba irimo Oronera Mutoni Jojo tumukunde Keve 14 Aria harimo n'umwana muto yitwa Aria yabonetse muri Warubizi ariko kandi byabaye ngombwa ko banifashisha CR4 Kadora Ver umuhamagara ngo ingufubure umukobwa ni no mufubuzi none ko ibyo bikorwa bibiri byose agiye kuyibonekamwo kandi biriko bira nukuvuga ngo umuntu yitwa Baju agiye guhiganwa na Bera akakanu akumvise ni nk'umuntu umwe yambaye ikoti zibiri zitandukanye na Madame Keti kuvuga ngo Bera Madame Keti sorry tumenga na ya Madame Keti nukuvuga uwitwa Keti agiye guhiganwa dufate ko azoba yitwa irindi zina ryawe nuko ntazi casting na story no buryo film imeze magareka tuvuge ko Keti agiye guhiganwa na Rihanna Jemba mbona Ravera ashobora kuza yitwa Rihanna muri no film ya Morio Channel TV reka tuyitege no kibintu biba bimeze nakunze cyane uburyo bagiye badukurikirana nakunze ibyumviro bagiye baduha dusubire for the next filime y'u Burundi gusa iraryoshe igeza ahantu haryoshe twe tuyisogongera ko tukayisoma umunsi ku munsi turabibona namwe bafana ndazi murabiraba ariko kandi ndanatacu n'umugabo yitwa Nyamapro nawe nyine natweretse yuko ari kumwe natwe muri special drive
no muhungu ngo baramukumbuye arakumbuwe kandi n'amakuru nyamapro ngo arakumbuye ngo arayafise ngo yafise amagara biri abintu kuvuga ngo urumva ngo nimba ngo filime gutagizwe nande nyama you have to be positive tubake no mu buryo buri positive nitugume mu makritike gusa ariko jewe makritike ndayakunda niyo mpamvu ndanakunda namuzana akayafuka ngo insensible ariko nyama nawe ari muri bo none nyama akari gusanga ndakavuze nyama wowe ufise amashure make cyane woba wize yagamukama ku rugero rw'uko udatahura ijambo insensible akandi kana nimba yo yakurikiranye histoire yino filime ya saison ya mbere akaca yumva na context ko bakarakoresha adjective insensible ireka kuja muri context good ikosa riza kubera mama nabonye bavuga ngo urumva ngo yakasuye ahubwo kadora vere afise pronunciation iteye ubwoba mu gifaransa niko bisigura nimba abantu barategereje bavuga ngo none ngo noba ndi insensible ngo ntuka ngo vraiment ngo c'était ngo insensible ngo devant non igifaransa nagira ngo igifaransa mais le français c'est le français tukivuga uko kire tukivuga mu kirundi kadora vere yarise mama we adjective yonyine imwe yavuze itejuru hakana musa wakoze cyane reka ndagushimire nshimire n'abari badukurikiranye turiteze kumviriza ibyumviro byanyu muri commentaire bisigaye dusubire turi hano ku bwanyu icyo twohindura turahari turabakozi banyu dushaka gukora mu murongo mushaka na cyane yuko dutegeza kunezereza mwebwe muri kino kiganiro twari kumwe na nibi turonsa hotel imwe rudende ushobora gusanga mu ntara ya Rumonge imwe rudende gukorera nk'ivyi igukorera ubona yuko ibayambitse n'abasore banyu turabakunda cyane make your comment everywhere you are nari kumwe n'uno munsi sangu z'umuhinga yitwa Batro Fridorin dusubire ku munsi wa kane kuri RFM isaha 8 kugeza isaha 9:30 z'umuhinga. We love you guys. Ciao. Hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress. Special driver. Special driver.